No, shut the fuck up. Sharon, you please. Shut the fuck up too. Okay, bijya bintu byawe ngo bya uncle wawe ngo yaragufashe ku nguvu ngo nibiki. In the moment I said what I said, I was angry. You know? Igihe wamanura NELLYNAT yari karanuka kwa mama. Okay basi. Kwa kijya woza kumfasha NELLYNAT fata n'umusi niwe yari bwanuke ku muvyeyi. Kubera kuza kuvuga ngo wavuze ngo sa no musi y'igitanda. It's nothing compare yo kumbwira yuko kumfata ku nguvu yari privilege. Nabihagaze ko narabivuze and so what? Ukenenda gusaba ikigongwe, ukeneye twubahane, ukeneye ushaka ikimoja mu mata. Bwanaje waranyurije mama. Kubera iki nakurije mama wa Gagaro. Ucavuga ati Shahore ndagusavye ikigongwe, uze tugire deba nukuri kimasi ndosaba gutuka. L'histoire était soi-disant closed. Tortori di telefone ku ruhande. Hamucura ibintu postinga buri munsi. Wonyene uzobona yikuri diya. Jewe Sharon ibintu postinga banavyumviriye. Roy nta kintu na kimwe uza gutangariza abaturage byo gushaka kwigira buzima, warapfuye waragotse waranutse period. Warasabye ikigongwe mu nyuma uragaruka uravuga ngo nta kigongwe nagusabye, sivyo? Sinzi rero ko ikigongwe ugisaba bivanye n'amasantima muri uwo mwanya, bivanye n'abantu muri ko muravugana muri uwo mwanya, canke ubusabye ikigongwe kuvuga ati ibi bintu birahetse. Like jewe nariravye mu mutima, sivyo? Tena vuga ati maybe ibintu nakoze byari bibi kuko igihe nabikoreyemo sinabona ko ari bibi. Okay. Kandi I don't regret. Okay. Mugabo I said maybe you don't regret ibintu bibi kandi warabikoze nana wumva wo kwigaya gute mu gihe utabikoze. Nta nubwo nzi ko ari nabibi kuko jewe nabikoze nkomeye mu mutwe, sinabikoze ndikijuju kandi nabikoze mfise impamvu. Mugabo akarero k'ibyo wakoze k'ibyo wakoze ntabyo nzira ngira naraguhaye ibyawe nabwiye gusa nko musi y'igitanda byose bitwaye n'abantu banje ntibagikeneye kunyuma ndiko ndavuga ibintu Sharon aba boss banje bose ntibakibikunda. Jewe cyane nashaka kugira n'ikintu like jewe ivyo nakoze byose sinzi ko ari bibi, sinzi ko ari byiza ko nabikoze nshavuye. Oya kameme oya reka baza umburize rastamani none gasha binikiza gawe Roy. Please bless me tukiri muri fuatru bitaranyangara Sharon akeneye kumerera nabi. Uravyumva rastamani? Whatever I did guys murakoze imana bahizige lalo just sinzi ndikoni murakoze nawe. So listen, so what I mean is that jewe bintu byose no narakoze. I don't regret to have said what I said because I said it because of my reasons, you know? Like nago bantureki ngwane unure ko umuntu waheza kuvuga rasta cyenda guha umwanya na wewe ukuvuga rero amajembo nakubwiye ko nari mfise impamvu ziwanje zambabaje zituma ndakubwira ko nakubwiye. So kwe ko agaje kuri jewe gusa nene tuko tuvuga no it's about me and you right now, nobody else. Oh, it's about me. Oh, so I can ask you all the things that you've done to me. Yeah, for sure. Now oh yeah, lalo ama boss anje kinagenda Sharon lalo ntugende reka ngende ndamwishe hama turabi ntugende ndagusabye ngende none uwo mubosi wawe adakunda kuhuza n'abantu. Lalo ndiko ndahuza n'umuntu kugira ngo nzohore nza nga kuri live tumeze neza lalo ndiko ndahuza n'umuntu. Exactly. So what I was saying is that naho jewe na regret ivyo nakoze like mone ko atacho byari bitwaye maybe boss lady akanya gato gusa akanya gato maybe it hurt you, you know? Yeah, but I don't know ugacha mugati maze ibintu shaka kubona narakoze yene bazikata cyo bitwaye maybe byaramubabaje reka ngenda musabe ikigongo gitangure gushasha. And I came in front of I don't know 100 people and I was like, man, I'm sorry, you know? Can you get kuraba like all the time? Yeah, that didn't happen like that. You didn't come out of nowhere and go aje kusaba ikigongo jewe reka kubesha. Stop lying. Ni wambye ndagusaba ikigongo. Wewe reka ndabwira ukunyene wasabye ikigongo siko? Wewe na daboti mwari mu madimisi musirikira ahantu hose muza muranduka. Jewe cyo nakoze je vous ai ignoré. Uravyumva? Ndavuga ati mwebwe aho muri muduga jewe manuka.
twibanira amahoro uravyumva wewe haza deba kwa Genius ucuvuga ngo iyi deba niyoryoha Sharon atarimo ucavuga ati Shahore ndagusavye ikigongwe uze tugire deba nukuri kimasi ndosoha gutuka l'histoire était soi-disant closed ukungene mu nyuma wagarutse utangura kuvuga ushobora kuzana kampanye ya Sharon aratukana Sharon ntahinduka je nakubajije ikibazo kimwe wewe ni udatukana wewe ni utavuga nabi kugira uvuge ko Sharon adahinduka ubikuye kuki haranaza n'umuntu akubwira ati jewe ndamuzi arakubwira ati je Sharon nzi ntabwo ameze gutya uravuga ngo jewe ngo ngwebana ngo jewe ngo nubwo wonyemeza gutya ngo sinovyima ngo Sharon uravuga ngo Sharon bamuzi mu buzima busanzwe moi je t'ai posé une question tu me connais dans la vraie vie uravuga ngo yaha ngo mbwa ndavye ngo ibintu byo kuri ngo kuri live kumwe numeze ibiki nibiki uranabwira Kenzo arakubwira Kenzo ngo jewe ibintu nkora kuri live siko meze mu buzima busanzwe uguma vyemeze muga wewe uza kwidoga kwa ntuzere kwa Marco wamwidoga la même chose kwe kushaka kundara pa ushaka kunyandagaza nabi ibiki nibiki muga wewe the things you have done you can't go back to undo them uravyumva and then uricaye kandi ngaho kuraza kuvuga ngo je regrette rien siko kuza kuvuga ngo wavuze ngo sano musi y'igitanda it's nothing compare yo kumbwira yuko kumfata ku nguvu yari privilege bwanaje waranyurije mama kubera iki nakurije mama wa Garoi nakubajije wowe nyimba turabagenzi nariko ndaguhanuye jewe nawe siko ndaguhanuye guys two roses bazirindi ko wamanura wamanura ndeke gutukana na Chichi sivyo ucinyuriza mere rasta nakubajije kubera iki ushaka ko jewe ninyoha une personne yanutse kwa mama we no gutuka kwa mama wawe wovyeme nyine maya yahashitse maya yahageze maya okay umbiriza era turi kuri foatra guys mugabo je shaka kubwira n'ikindi okay ibyabaye byarabaye none tushaka tubigenze gute ibyabaye byarabaye byarabaye okay basi naragututse okay and so what Roy no what's the next step wait nitso abantu bararushe bro nitso kwa muri tisi ndabwira ikintu kimwe siko kuvuga ngo abantu bararushe bagira baso mfukame ngo ndagusaba uravyumva bayivre urugendo rwiza none ushaka tugira iki basi mu maca mu make ikintu ndiko ndakubwira ni giki Roy sinkunda abantu bingaye sinkunda abantu bakunda kwerekana yuko abandi ari bo bari bo beza bivanye no uno musi mugana ikibazo ufise nawe uraprolonge intambara uraprolonge ibintu nk'ivyo bintu byabaye kera urukubika ejo bundi uza kuvuga ivya Sharon ndazohagarika gutukana jewe nawe twatukana okay basi narabivuze and so what okay so muri make wewe ntabwo uri mu make je kimwe kubaza n'ikindi ushaka yuko uri umugabo atagira ijambo none sindabihagaze ko narabivuze and so what ukenenda gusaba ikigongwe ukeneye twubahane ukeneye ushaka iki mu make nibwira abantu ndabwira ikintu kimwe Roy jewe ikibazo nakubajije bwa mbere ntacu nyishuye wewe ko nakubajije ikibazo kimwe Roy hamwe no gutuka kwa mama wawe wombabari mwege sino cyane kuri kurambwira ngo ndagwa wewe waraje kumpanura ngo ndeke kwishurana na Chichi siko ari kanuka kubavyeyi wewe ndaza ndakubwira ati mukanya ukabandanya umpanura ivyo bintu ndagutuka nkuko yantutse hanyuma turakuvyemera kuva ico gihe habaye intambara kubera iki wowe wumva yuko uhanura abantu bakora ikintu wowe nawe nyine ndashaka gukora nukuvuga umuntu agututse kuri mama wawe amaci ndaguhanura ngo ati Sharon mwihoze bro ujyarasara mupowesha nije ucituka kuri mama je ndiko ndaguhanura wewe mugiye ugiye kwiyasosia n'uwo muntu siko ntugiye guhanura uwo muntu ariko arantuka ku bavyeyi uri kuraba umugenzi wiyo uri kuragenda kumubwira ngo uwo muntu ngo twaramuhanuye kuva kera yaranse igihe wamanura NELLYNAT ariko arantuka kwa mama okay basi kwa kijagiye wowe aza kumfasha NELLYNAT kwata n'umusi niwe yari bwanuke ku muvyeyi kubera iki wahengereye Chichi aje ukacuhindura side ukaja kwa Chichi kandi jewe swadiza twara abagenzi hanyuma mu nyuma ukacugaruka
wewe nakajya kagwi k'abasoba hamwe siko Here you go again. Here you go. Here you go. Yes, it started right there. Sharon, do you know what's funny? Sharon, do you know what's funny? Ubu aho bigenze abantu na script ya barayizi baraza buhera nk'ubu narindiriye kugera ngaho nta kintu gishasha cyahabaye. Nukuvuga rero ko ata kintu gishasha gihari dukeneye kumenya what's the next step, what's the way forward. Tugiye kubana gute the next step is banzu ndimbe ko dushika kuri next step tugende kuri next step ko abantu banje barusha cyane fisa abantu sosani baje kundaba wewe nyishura akantu kamwe gusa reka kubanza guca hirya no hino kuko ubundi watukuzi nk'umuntu w'umusesanguzi adatinya ikintu na kimwe deko ngaye kutangwa kubira icuya kumenya nibikubereye. OK? Parce que vous voulez toujours diaboliser une personne. Charon nabagize ko bwa mwisi mwama mushaka kugira kundiaboliza imbere y'abantu. Wowe nyine uri diabol uravye ama story ya Sharon uzotora indi telefone. Uzotora indi telefone. Moi je suis diable avec les stories. Muga wewe uri mu ange uvuga yuko abantu babafata ku bari privilege. Uzotora indi ntuzeya. Uzotora indi telefone ku ruhande. Hamucura ibintu postinga buri munsi. Wonyene uzobona yuko uri diable. Jewe Sharon ibintu postinga banavyumviriye. Banavyumviriye ko une personne qui peut oser Jeo kuza kumbuza amahoro. Ndigiki ubya sinda mubuza amahoro. Yes, but what do you want exactly? What do you want? Jewe nakubajije ikibazo kimwe. Let's go back kumusi ugenda kuriza nyoko. Urivuge neza mama. Okay, sawa mama wawe. Je vyagenze gute? Kuvuga neza naco bitwaye Sharon. Nyoko ni kirundi sheri. Bavuga sona nyoko, ntibavuga ngo sona mama. Oya, nyoko ni kirundi. Okay basi. Kandi nono sinenda ivuze ngo ndakuburira indera. Mama wawe. Umunsi ndagutuka kuri mama wawe vyagenze gute? Nabanje kugusabira. Guys, munyiresha mashi bwabiri mani ko ari umudemo ndabona. Okay, nabyo nkeneye kuvuga basi. Nabyo nkeneye kuvuga. Umbirize Sharon umbirize era. Ndakumute. Wait. Like thank you. Now umbirize ndabwiye ikintu kimwe Sharon. Let me tell you something. Okay? I'm going to tell you this only once, okay? Ndabizi narakubwiye nabi. Ndabizi narabwiye abantu benshi nabi kandi bamwe narabasavye ibigongo kandi buzima. Yeah. And you too. Ndibaza simaze gusaba ikigongo incuro imwe. Ngira ni nk'incuro bimaze kuba nk'incuro zibiri. Turi ku ma live ndavuga okay basi reka twumvikane. Sharon nagomba gusaba ikigongo. Ujeka tanawe ndagusaba ikigongo. Okay, ni shwai wao. No, yeah, reka kuvuga ngo nta ni shwai wanje mu bizi. Mugabo, like yewe maze gusaba ikigongo incuro nyinshi. Kandi sinzosura gusaba ikigongo nararusha. Je nkeneye gusa kumenya. Urekeje ibintu by'ama histoire, ivyo by'ama histoire je nabyo nkeneye kumva rasta. Je nkeneye kubaza ikintu kimwe. None ushaka nkuriki wewe iyo wicaye ukavuga ngo Sharon aratukana je ndakubajije ikibazo kimwe iyo wicaye ukavuga ngo Sharon aratukana ndatukana Sharon niyanda kuri ko bandanye live ya kwanda ukumvira ama nonsense yawe nona kubajije ni ibintu bamanye muri présent ibintu bamanye gukora utavuga ngo Sharon watukana nanje ndatukana muri présent nega no mugende muri présent passe je nayivuyemo ndiko ndabideta shako bro je mo détache exactement n'abantu bakora ibintu nk'ivyo wagira ukore igenda gusanga ufise ko profile ya Kenzo bijya bintu wagira ukore bijya staheza nuko uciyuza niyo mpamvu ndiko nditasha ku bantu bameze nkawe bakora ibintu nk'ivyo uriko rakora bakora nk'ivyo wanje umuntu afata telefone akaja muri AI agashira nk'ifoto ya mugenzi ugira ngo amumara wewe uvuga yuko umuke yafashe ku nguvu ari privilege wewe niwe muzima Sharon uvuga yuko gufatana ku nguvu ari privilege ni wewe muzima Sharon ndamurize Sharon ikintu kimwe bijya bintu ijya foto komeye amasijana nayikoze ahubwo gusa umuntu yayikoze ndamushimiye. Okay, bijya bintu byawe ngo bya uncle wawe ngo yaragufashe ku nguvu ngo nibiki the moment I said what I said, I was angry, you know, and I don't regret it because I said what I said because of how I felt. Namandi taura rero kuko kunu bushavuye ukavuga amajambo atariyo namandi brase droit yo gukora ama AI. Yes, I know. But Harikera. No, shut the fuck up. Sharon, you please. Shut the fuck up too. Roy, nta kintu na kimwe uza gutangariza abaturage cyo gushaka kwigira buzima warapfuye waragotse waranutse period.
Roy nta kintu na kimwe uza gutangariza abaturage byo gushaka kwigira buzima warapfuye waragotse waranutse period avyumva ushaka kureka kugusigura ibintu dojure ndi vendredi ntushobotse period paka gusa